Sino no musinga kubera ni kwari gusangana naho twari tuzi ngo dusenga kubera kutumira n'isura twazi dufise n'isura yatweretse hakikoreja twarakusenga byakwayo bana w'umutari asante sana Imana muhezagira roja tanga nijyasigirana amen baje yibuka ivuka n'abapfa na cyane cyane niwe mwitwarariko wiwe urakoze cyane moto turagushimiye cyane ugira umugesha kandi Imana ikongera imyaka yo kuramba amina ahubwo rero muramudutahiriza ego tibajya abantu bajya abanyakarama bagushimiye bagukenguye yo nukuri iyo ba hafi baba baguheka nukuri ko ego oya kuba mushimiye gusamura muhetse ego kandi ndazi nawe araza kubashimira kandi namwe murakoze ko mushimiye turabashimiye cyane rero nyina wanje ko mwitavye kano kama mukuri turamushimiye mbere Imana imwongereza aho yakuye yakukijwe n'ikindi gihe niba tutoba tukiriho Imana tuze twongere guhurira hamwe oya muzoba mukiriho nukuri yego si imiti nagiwe si nyabona wa mwakura yamize wa mukozi w'Imana yiteguriye yuko azoza kuduhisimwe yego ari karabiranga ndazi ntitagiye ubusa nukuri nukuri turamukengurikiye urakoze cyane Maestra ndamusabira umugisha Tarsis Hope Ministry TV aha ari Imana imuhezagire kuko yakoze igikorwa benshi batakora gufasha ifuvyi gufasha abafakazi imbere y'Imana nico yanditse hama mwarahezagiye asante sana sawa twe twashaka kumushimira Tarsis vraiment uyu mutima so wabose twamushimiye cyane kuntu yagiye afasha abantu batishoboye ndabizi neza yuko usanga mu buzima abantu benshi bibagora ko bashobora kuronka ibintu ariko wene yaravye ati hako ndabita mfuma ndabifasha imfuvyi n'abapfakazi vraiment nashaka kumusaba uwo mutima afise azawuhorane hama natwe ubwacu kandi turamushimiye kuntu yatwemereye ko tuja hamwe tukaganira n'abantu tutari tumenyeranye kare twahora dutamba twenyene ata muntu aturorera mugana umunsi twabonye abashitsi beza bazi gutamba igisirimba neza kandi byadushimishije cyane murakoze asante sana urakoze uti yako yobita yobisangira n'abandi ubundi ntabitanga kubera ari byinshi ngo yona bita wanashima bari nabike mugakavuga ati reka ndabisabikanye nabandi ikibazo ni cyakindi hariya hijya kwa mawani hariya ninde sindiko nabona neza hamaze kuba mwice ewe wavuye ngaha mwese mwakwiye Anje Briella ili Ariane bari hehe Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen nari natumye kumutamakazi umwe kugira ngo urwego rw'abakenyezi namwe vraiment namwe abakenyezi burya namwe mama meze neza haje babiri ni sawa mama mwiriwe yego vugira kuri aka kuma kabakita ka micro kavugireko ni sawa kavugireko mwegereze kano ka micro kamwegere turashaka Imana mweza tugire abagore igwire mu kwese yongera kuja kuturamuca yego yeza shimwe amina none bibi Tarsis wakira gute uno mutima mwiza agerageza kugaragaza wo gusangira namwe na cyane cyane mu bihe nk'ibi yego cyane muvyakira gute mwe byakira neza kuko atugiriye umushi mukuru hanyuma agatuka natwe tukanezerwa nikuwe tumushimira imisi yose agira ibyo atanga n'ibyo ategereza agira ibyo atanga n'ibyo asigara urakoze cyane urakoze wavuze ngo witwa nde nta mwishimiro Marita Imana iguhe umwishimiro mu izina rya Yesu nyina wanje kandi yarawuguhaye ko yarakuhaye kuramba Yesu aguha umugisha rero genda kajya hajya wewe warose iki
Avugira kuri aka kuma. narose ibiharage Yego. ndongera ndaronka umuceri ndongera ndaronka. Wow. Ibiharage n'umuceri n'agafu. Ugenda agafu gacumbe ugakoza akaboga. Uduharage udukubita hejuru ku muceri. Bisa biryoshe cyane. Urakoze cyane eka twakiriwe nawe kugira ngo nawe agira akajambo ashikirije hanyuma duhaka dusozera. Mwiriwe bibi namahoro akakuma kegera ukavugire ko ntangorane. Ego ni sawa. Mwitwa bande mwebwe? Mwitwa Naintara Kuziriwa. Naintara Kuziriwa. Naintara Kuziriwa. Zina se Kirundi? Kirundi. Kuziriwa ni Kiswahili. Kumburazi Kiswahili? Eko urarenze urakaze. Ni Kiswahili uravuga? Kuziriwa menga ni Kiswahili. Umeze neza ariko? Turashima no kuri kwima. Uyu munsi n'umunsi mukuru wa Noel aho turamutse duhimbaza ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko kandi hari umurundi ari hanze y'igihugu avuze ati arifuza gusangira namwe umunsi mukuru. Wavyakiriye gute? Navyakiriye neza cyane. Nukuri turamushimiye, turamukengurukiye. Imana imuhezagire kandi murinde yari hose. Yego. Imuhezagire aronke ivyo atanga idasigaza mu rugo rwiwe. Ahubwo rero muramudutahiriza. Yego. Tibajya abantu bajya abanyakarama. Ntibagusimiye bagukengurukiye. Yo nukuri. Iyo ba hafi baba baguheka nukuri ko. Yego. Oya kuba mushimiye gusamura muhetse. Yego kandi ndazi nawe araza kubashimira. Kandi namwe murakoze ko mushimiye. Turabashimiye cyane rero nyina wanje ko mwitavye kano kama. Yesu umugisha muze gushika amahoro. Ndabona hari undi mu mago afise nawe akajambo agomba gushikiriza ndetse na ashike hano tworeka gusima. Yego nyina wanje. Tworeka gukenguruka. Yego. Izi mfungurwa zijya abana n'abapfakazi n'imfubyi. Nukuri turamushimiye. Mbere Imana imwongereza aho yakuye. Yakukijwe n'ikindi gihe niba tutoba tukiriho Imana tuze twongere guhurira hamwe. Oya muzoba mukiriho nukuri. Yego. Imizina giwe nyabona wa mwakura yamize. Yego. Wa mukozi w'Imana. Yego. Biteguriye yuko azoza kuduhisimwe. Yego. Ari karabiranga. Ndazi ntitagiye ubusa. Nukuri. Nukuri turamukengurukiye. Urakoze cyane. Urakoze cyane twifurije urugendo rwiza rero nkuko twatangiye dushima Imana. Reka nsabe babaririmbyi bahagarare hano kugira ngo dushimire Imana. Ariko kandi hano hariho umwana yaserukiye abana b'imfuvyi bashoboye kwakira gakemanyi. Reka nawe uno mwana agira akajambo ashikirije. Mwana n'amahoro? Yego. Umeze neza? Yego sha. None wewe ko namye mu rumenga uri kuratwenga ariko mbekamenga washavuye ni kubera iki bagusindiye? Usanzwe utekereje? Yego sha. Wewe witwa nde hajya? Witwa? Ngoma Abdul. Yego sha. Abdul Kalimu. Abdul uvuge cyane kugira ngo yego sha abandi bana bakumve kuko ari abana bari kwaragukurikirana benshi. Ego wari waje mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wa Noel kwakira agakemanyi uno murundi ari mu gihugu cyo hanze y'igihugu yavuze ati asangire n'abana b'imfubyi. Wowe byakiriye gute Abdul? Byakunezereye? Oyakoresha kuvuga aho ugize ikimenyetso ukuntu ubuvuze Abdul. Yo uri umuhungu uragira dusoni Abdul. Oya no kuri nta mpanga agira dusoni. Raba ngaha kuri mikro ngaha. Vuga rero waryohewe Abdul? Waryohewe? Vuga yego nimba ari yego waryohewe? Yego. Baguhaye agaceri? Nibiharage? Niki kandi? Nubufu. Kandi Abdul urakunda agaceri? Bakagutekere neza bagashiramo amavuta n'ibirungo uraza kuryoherwa. Shimira rero Tarasisi. None Abdul ntuze gushima. Yego sha Abdul nawe urakoze yabyumvise kandi nawe ndazura gushimiye. Imana ikuzigamira Abdul. Sivyo? Yego hanyuma muzobatizwe bitwa Ezekiyeli kuko Abdul ucumva nyene Yesu agomba umugisha sha Abdul. Sivyo?
yego sha Yesu akuzigama nuko rero turabashimiye nuko bino birori byari kuberabera hano birangiye nsabe babaririmbye tuba turi kumwe hano nabo begera hano kugira ngo dufatanye urugamba rwo gushimira Imana ku vyabaye duce dusiga inzira amavuta uko niko ibirori byacu byari kuberabera hano tubisozereye aho twari twagendewe n'abanyakarama twagendewe abasangwa butaka twagendewe ndetse n'imfuvyi abapfakazi n'abatishoboye n'abapfakare twara dutera amatwe nyene baririmbye ariko no munsi bana yuko twari twagendewe mwavyakiriye gute kubona no munsi tutatamvye twirorera Sofoni turanezerewe cyane uyu munsi nga mu kigo cha Tarsis Hope Ministry twari twagendewe n'ishengero nininya ego tatamvye twirorera twari dufise abantu dutamba baturorera ego kandi nabo nyene batamvye ego cyane iki kibazo ni ca kindi Ben aho tugira ko wishura kibazo ni wagikurikiranye ikibazo gisubiremo turahumiwe nabuze nti tumaze iminsi tutamba turi twenyene ariko no muze twe twagendewe n'abatari bake n'abadondaguye hano navuze ngo mwebwe mwavyakiriye gute byari byiza kuko mu gihe uriko urakora igikorwa c'Imana akaba hariyo n'abandi bantu bariko bararaye ingene ubikora bakanezeranwa na wewe ibintu byiza cyane hari ikindi kintu kiba cunguza imbere yawe kuko ubukoze ikindi kintu gishasha utarumenyereye gukora kuko benshi badukurikirana tutari kumwe mugabo uyu munsi twari turi kumwe byari byiza cyane twanezerewe twese byari biryoshye asante sana ikibazo nikijanye ne Dorcas murakoze cyane amabyari byiza cyane twashimye twaryohewe cyane kuko kugira urukundo imbere y'Imana ni byiza cyane kuko utagira urukundo ni ubusa yego ya umuntu atagira urukundo ni ubusa nta n'ikintu yaba twaryohewe n'umunsi twahimbawe kubona twagendewe n'abandi na bene wacu bene mama bene data twaryohewe cyane urakoze cyane ikibazo ni ca kindi tucerekeze kwa happy ikibazo wacumvise ego nacumvise byari byiza hama maestra ndamusabira umugisha Tarsis Hope Ministry TV ahari Imana muhezagire kuko yakoze igikorwa benshi batakora gufasha ifuvyi gufasha abafakazi imbere y'Imana nico yanditse hama mwarahezagire asante sana ikibazo ni ca kindi mugisha Grace murakoze cyane kome ngo bugufi burakurembeje murakoze cyane hama kubganje nishimye cyane nishimye naryohewe kandi twese twaryohewe twanezerewe ku gikorwa cyabaye twanezerewe kubana na bene data turadishimiye cyane kandi Imana ihumugisha cyane Tarsis ahari yose Imana imwibuke ku bikorwa byiza kora asante sana ikibazo ni ca kindi twerekeza hariya kwa hajya ni Ariella Girene no kutaregera ikibazo ni ca kindi nanje ndanezerewe byabaye ego si byabose Imana ishishikare kumwezagira ahari hose ego nivyo asante sana nivyo ikibazo ni ca kindi haya ni Solange dukunda umukiza ikibazo ni ca kindi ego sawa twe twashaka kumushimira Tarsis vraiment uyu mutima so wabose twamushimiye cyane kuntu yagiye afasha abantu batishoboye ndabizi neza yuko usanga mu buzima abantu benshi bibagora ko bashobora kuronka ibintu ariko wene yaravye ati hako ndabitamfuma ndabifasha imfuvyi n'abapfakazi vraiment nashaka kumusaba uwo mutima afise azawuhorane hama natwe ubwacu kandi turamushimiye kuntu yatwemereye ko tuja hamwe tukaganira n'abantu tutari tumenyeranye kare twahora dutamba twenyene ata muntu aturorera mugana umunsi twabonye abashitsi beza bazi gutamba igisirimba neza kandi byadushimishije cyane murakoze asante sana uravuze uti yako yobita yobisangira n'abandi
ubundi ntabitanga kubera ari byinshi ngo yona bitawa nashima bari nabike muga kavuga ati reka ndabisabikanye nabandi ikibazo ni cyakindi hariya hijya kwa mawani hariya ninde sindiko nabona neza hamaze kwa mwice ewe wavuye ngaha mwese mwakwiye Ange Briella ili Ariane bari hehe sawa reka dusozere ndabona yashitse mwebwe murakaze babanza kubarondera mwiriwe twiriwe ikibazo ni cyakindi tanga inyishu twanezerewe cyane twishimye kubona hari umuntu afite umutima nk'uwa Tarsis urukundo ni rwiza cyane ku muntu ufise ibintu byinshi utagira urukundo nubusa gusa barubusa kuko ari n'ababifite amugata rukundo bavese bikarangira babitaye bikarangira batishimye rero turamushimiye ku rukundo agira shishikara rugira yego byaribyo asante sana nuko reka dusozere Emmanuel Graphic Director wa Tarsis Hope Ministry TV vipi uko salama sherehe ya leo umeionaje? Pour moi, je voulais juste parler en français. Parce qu'il y a des gens qu'on dit qu'ils ne comprennent pas les Swahili, les Kirundi et d'autres choses comme ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Alors, ce qui est là, je voulais dire à Tarsis, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Bien sûr, c'est un petit geste que tu as fait. Na kuna watu ambao wamekushukuru sana pour tout ce que tu as fait. Alors, ce qui est là, que Dieu vous bénisse vraiment beaucoup et endelea na fanza hiyo siku. Asante sana Emmanuel Graphic Mufaransa dufise muri ministère. Nuko reka dusozere rero tubashimira mwebwe mwese twari duteramanye nuko bino bikorwa byarangiye tukaba atwifuje kubana mukurikana ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV ariko kandi tubibutsa yuko natwe tumushimiye umuyobozi wacu mukuru Tarsis Manirakiza hari tuvuze natwe tuti ishapo turakuye tuvuga tuti God bless you mani gomugisha ikongere nibindi byinshi kugira ngo yimigisha usabe nabona batamakazi imana ikiyugurura bidatevye wongere gukoranya abandi ubakorera ga surprise nuko rero cyo nari mpagarariye kino kiganiro ni protector kingiwe inyuma ya kamera nari mvise uwitwa Emmanuel Graphic rero kandi nari kumwe n'uwundi bari kwarafashanya yitwa Uwizo tukaba tubashimiye mwese bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagara cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.